uyu munsi kuri jewe ni umunsi udasanzwe, ni umunsi numva novuga bike ariko ntegekanya gukora byinshi kugira ngo ikomine ya Mugere ibikomine iteye imbere kandi mu mwanya muto. Yene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nkundira nkivuga kuko ni rya mbere mbaye imbere y'abene gihugu bangana uku bo muri komine ya Mugere. Ikomine ya Mugere uko nabivuze ni komine igizwe n'amazone 11 ariko kandi igizwe n'imitumba 61. Ndongozi naje kuri uru rubanza duhereye kuri mwebwe mujejwe intwaro mwatwakiriye ngaha kuva ku rwego rw'intara nziza Bujumbura gushika ndetse no kuri ba serugo nka nyakubahwa bashinga amateka bakeguza amateka mwatowe muri iyi ntara nziza Bujumbura, nyakubahwa mushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano, nka nyakubahwa murongoye inama za komine, ndongozi zitandukanye muri ngaha mwe muserukira amashirahamwe y'iterambere, amashirahamwe y'amadini n'amashengero, mwese muserukira inzego z'umutekano n'ubutungane muri ngaha, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, saba amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ndabisa akanyamuneza ntangere kubona uno munsi nashoboye gushika muri komine yanyu nziza ya Mugere, ikomine nziza, ikomine mbona ifise abene gihugu bakeye mu maso. Akanyamuneza akora namwe kandi burya ntitwaherukana, nico gituma mwaje muri benshi twari dukumburanye, none ndanezerewe cyane kubona mwaje kutwakira mungana uko mungana. Naje rero kugira ngo dusubire twibutsanye intambwe tugeze ko tugana ca gihugu giteye imbere. Naje kandi kugira ngo duhanahane ivyiyumviro, duhe impanuro indongozi cyane cyane ngahe wanyu muheruka kwitorera ba musitanteri mushasha, inama ya komine igiye bagiye kubarongora muri ibi bihe, noneho nakandi karyo kugira ngo mubibonere imbona nkubone. Iki gihe rero cyo gutahura ibihe turimwo, no kubitahura kuko hariho abataratahura neza aho tugeze, kuko bibagiye niyo tuvuye. Ku bwanje ndabona yuko intambwe tuyigejeje kure, turavye iyo tuje tuva ngaha muri aka karere kanyu. Muravyibuka iyo tuva hariho igihe twese turi ngaha twavuga tuti ico duha amahoro ibindi vyokwizana. Mugabo turabana abantu amahoro twarayarose, tuguma dutera iyindi ntambwe. Mwibuke rero aho mwavuye, ntagira abantu baza baridodomba
kandi hariho byinshi tugejeje kure. Uno munsi uraza wumva bariko baridodomba ngo barakenye, bakidodomba. Ubukene ntabwidodombera, ubukene murahangana mukagwana. Iyo turiko turumviriza abavuga bati Burundi ni igihugu gikene canke bavuze ko bakenye, hari ikibazo nkunda guca nibaza nti ubwo ubabaza ati watunze ryari, hanyuma wakenye bigenze gute? Burya hari abavyishura, ahubwo bobona bati nari nkenye none ngeze aha, ariko n'ubu hariho intambwe ntarashikako. Ivyo udashobora kuvyiyumvira ntushobora gutera imbere. Hariho abahinga bazi gutohoza ubuzima bw'abantu ingene babaho, nibo bavuga yuko ngo umuntu yamaze kwandika mu muzirikanyi wiwe ko ari umukene, ngo niyo aronsa amahera ntashobora gutunga, ngo ko yaronsa amahera ni ukuyarya gusa yisubirire muri bwa bukene bwiwe. Abo n'ababitohoje twirabe twebwe, ngo umuntu yakenye akavyandika mu muzirikanyi wiwe ko ari umukene, niyo aronsa amahera nta kindi akora atari ukuyarya kugira yisubirire muri bwa bukene bwiwe. Ariko uwamaze kwandika mu muzirikanyi wiwe yuko ategereza gutunga, naho abakenye aronsa amahera ariyunguruza akora ikindi kintu. Sinzi rero ko muraraba uko tumeze. Mu minsi yahera umuntu arose amahera, icambere yiyumvira kugura inzu, yiyumvira kubaka inzu. Mugabo umuntu arose amahera, icambere akora yiruka kugura imodoka. Sinzi ko murabibona. Ubu umuntu arose amahera, icambere yiyumvira kugura imodoka, akibagira yuko imodoka ushobora kuyigura uno munsi, ejo igacigira isanganya. Amahera yiwe acakuraho ayandi. Aribagira yuko aguze imodoka ategerezwa kuzoguma agura igitoro, ngo naronse amahera ikangura imodoka. Mugari bagiye yuko igitoro naco gikenewe. Namye ndaba imodoka zaguzwe muri aya mezi 3. Aha mu Burundi imodoka bagiye kugura muri aya mezi mu kwezi kwa gatandatu, ukwindwi, ukw'umunani, nabiravye itariki 15 z'uku kwezi. Itariki 15 uku kwezi konyene kw'icenda, ku itariki 15 abarundi bari bamaze kugura imodoka 600 mu kwezi kumwe. Mu minsi 15 hinjiye imiduga mishasha 600. Ndavye kuva mu kwa gatandatu usanga hamaze kugugwa imiduga 2585. Mwiyumvire amadevize yaguze iyo miduga, muca mwiyumvira igitoro iyo miduga inwa ku munsi. Uwo nyene niwe atatagwakurira ngo arabuze igitoro, kuko ya madevize yari kugura igitoro yagiye kuyagura umuduga, yibagira kuyazana ngo aje kugura igitoro. Bijya rero biri mu kutamenya ingene umuntu atera imbere. Uravye imiduga itwara umuntu umwe ngaha muri iki gihugu, itwara umuntu umwe canke babiri ugiye aho mwibarabara, ukaraba iyitwara abantu barenga 5-10, uzosanga iyitwara abantu benshi ariyo mike. Niyo mike vyerekana yuko tukiri kuri satuntu twanje jewe. Mu gihugu naho kugira mubeho mutegereza kubaho mu runani. Aha nta n'umwe adakereraniye n'uwundi.
nta n'umwe adakeneye uwundi ngaha, n'uwavuga ngo aratunze, nta n'umwe adakeneye uwundi. Mwarimu arakeneye muganga, muganga arakeneye umurimyi, umurimyi arakeneye umwubatsi, umwubatsi arakeneye umubumvyi. Twese rero turakeneraniye. Wabivuze neza, yafashe umuntu muremure na mugufi, hanyuma muremure rero agenda aribabarika avuga ngo jewe ngo ndakurusha uburebure, ngo ndakurusha. Ati undusha iki? Ngo ndakurusha uburebure. Ati sawa, ati ngo duhagarare hamwe turawurusha uwundi. Hanyuma bahagaze aramubwira ngo urabona we ko nkuruta ndakuraba hasi. Ati sawa. Ati nawe utunamye kora hankoze. Utunamye gukora hankoze. Ati nanjye urabonye ko ndakurusha gukora aha. Nanone rero adakeneye uwundi. Nico ituma twokwama twiyumvira kubaho mu runani. Ntuzovuge ngo je nabaye iwanje, ngo ndi iwanje, ngo ni iwanje. Umenye ko ukeneye uwundi. Rero umugabo wese ari ngaha, umukenyezi ari ngaha, n'umwana ari ngaha, n'umwana ari ngaha, agenda yigiriye inama ikintu azokora ku munsi. None rero nabwiye ko nahimbawe kubabona mwaje kwishure. None musitantere rero umenye ko nawe ibi ndiko ndigisha ugiye kuvyigisha mu mazone yose. Abashefu de zone bacu baja ku mitumba yose, abakuru imitumba baje ku bucimbi. Nico ituma musitantere nagenda muhamagara rero mu mwibonere. Mwaheruka gusa mumutora, none shaka yuko aza agira ico atwemereye. Twebwe abene gihugu batoyi, umutware wacu agira ico atwemereye. Kandi ndamusaba abahe n'agatelefone kugira ngo mufise ikibazo cananiranye mu mutelefone nawe, umutelefone nawe. Mugambona uko ndamubona n'umukenyera rugamba. Ndabona ko yazikenyeye kabisa. Karibu musitane, karibu. Ndabona yuko akenyerera urugamba rwo kurwanya ubukene. Sinavuze umukenyera rugamba muri CNDD-FDD. Umukenyera rugamba akenyereye kurwanya ubukene.